Nyakubahwa mwese ndongozi mukoraniye ngaha mbere kuramutsa nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi wanyu na nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu na nyakubahwa muserukira urwego rw'ubutungane novuga cyane umukuru wa sentare Ntahinyuzwa n'umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mwebwe n'abatambukanyi banyu, nyakubahwa muhuza w'abarundi na nyakubahwa mwahoze murongoye iki gihugu cacu, nyakubahwa Ndayizeye Domitiano na nyakubahwa Ibantunga ya Silvestre n'abatambukanyi banyu, banyakubahwa abatambukanyi b'abahoze barongoye iki gihugu cacu, na nyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka mwitavye uru rubanza, na nyakubahwa bashikiranganje mugize urwego nshingwabikorwa rw'igihugu murongowe cane cane nyakubahwa umushikiranganje wa mbere n'umutambukanyi wanyu nabibagiye, na nyakubahwa ndongozi mwese mu bisata bitandukanye mu nzego z'igihugu, cane cane na nyakubahwa muserukira inzego z'umutekano, aha turi kumwe n'umukuru w'urwego rwo kwivuna basi n'umugenduzi mukuru w'urwego rw'inyamiramabi, namwe ntwazangabo muri ngaha mwese banyakubahwa mwaje muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu, umwe wese mu cubahiro ciwe, mwanyakubahwa mwese bene gihugu muserukira amashirahamwe atandukanye, umwe wese mu cubahiro ciwe yiyumve. Tugira amahoro, sagwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Uno munsi abarundi bose bafise akanyamuneza kadasanzwe, akanyamuneza kuko igihugu cacu carose intahe yo kwikukira, carayihabuje kuko cari gisanzwe kiyifise, ariko no munsi n'akandi karyo ko kwibutsanya kugira tugume twigishanya ingene twogumya iyo ntahe yo kwikukira n'ingene twoyitsimbataza. Ubwa mbere bwobwo ni uko Burundi bwari bwambere bufise intahe yo kwikukira, cari igihugu cifashe, igihugu gifise ubutegetsi, igihugu abenegihugu bari abakozi bakigaburira, barigaba bakigaburira. Igihugu c'Uburundi abakoroni basanze gifise ubutegetsi bukomeye, nico gituma abarundi ba kera bose umugabo wese yari ingabo. Rumariza yaraje mu Burundi ashaka abarundi atwara babagurano baze kubagira abaja, ariko abarundi baramugwanije baranka yuko hari umurundi n'umwe atwara. Ivyo birerekana ko abarundi cari igihugu c'abantu bankakagaye, igihugu kitavogera. Igihe abamisiyonari baza ubwa mbere bagize ngo bamenere Rumonge na Nyanzarake, naho nyene abarundi barabagwanya, uburuhiro baza kwinjirira imisugi. Abo bamisiyonari ngo bari bazi yuko baje gusambura imana z'i Burundi, bashitse basanga dusenga imana imwe, bapfuma bavuga bati basi duhindure izina ry'Imana tuyite Mungu.
kuko basanze yitwa Imana n'ubu yitwa Imana, ariko bo baca bavuga ati dutume tuyita Mungu. Igihe abadagi baza, abarundi baragwanije abadagi imyaka 7. Ico gihe kirerekana neza ko hariho abarundi koko bazi no kwitangira igihugu cabo, kuko incungu ya mbere ikomeye ni bihome wewe yemeye kwigura umwami. Murumva ko Uburundi ni igihugu c'abantu banka kagaye. Nico gituma n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumye aharana kugira ngo Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe. Intayo kwikukira rero twayirose inyuma y'imyaka myinshi y'agahotoro n'agacinyizo k'abakoroni, ariko naho twari turose intayo yo kwikukira ntibyaciye bitungana, kuko uwo mugera w'igikoroni ntiwaciye uva mu Burundi. Hari imigwi ibiri, hariho abarundi b'ibipfamutima batemera ko ako gateka k'igihugu kagaruka, hakaba n'abarundi rero b'umutima bagwanira iryo teka ry'Uburundi, aribo bari barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Rero abo bari bashigikiye abakoroni batashaka kwikukira, uwo mugera wagumye bakurikira. Nico gituma twaguze tugira ingorane muri kahise gushika mu 2000, niho novuga 2005, aho dusubiye kugarukanira intwaro ya demokarasi. Ico gihe abarundi bose bari ngabo, umurundi wese yagendana icumu n'umuheto, kuko yamaze ku rugamba rutera. Ubu rero mu gihugu cacu ako karanga ko gukunda igihugu no kucigura dutegerezwa gusubira kukavukisha mu mitima yacu. Murabonye ingabo z'igihugu sizi gusa, ni ingabo zizi kwitangira Uburundi, zikitangira mbere n'ibindi bihugu. Igihe twari ko dutangura kubaka izi ngabo mubona uno munsi, murazi ntivyari vyoroshe, ariko kubera uwo mutima w'abarundi wuko dutegereza gukingira igihugu, kubaka ingabo z'igihugu n'inyamiramabi ntivyatugoye. Ariko rero dutegereza kugaruka ku karanga. Nico gituma mu ngabo z'igihugu twaraye dufashe iyindi ntumbero yuko abarundi twese dutegereza kwiyumvamo igihugu, kandi ko dutegerezwa kugikingira no kukigwanira. Hariho rero umugwi w'inteko mu rwego rwo kwivuna basi, dushaka ko aribo bazoguma bigisha abarundi kugwanira igihugu ndetse no kugiteza imbere n'urugamba. Rero uno munsi twumve ko kwikukira no kwikurako agasuzuguro. Kugira wikureko rero agasuzuguro nuko uba wigaba ukigaburira, nta muntu avumba bahicubahira. Muze murabe hose umuvumvyi baba bamushira ku ruhande, nta muntu asenga bahicubahiro. Akararo gatoyi notanga, muri iyo minsi iheze twahora tuja kuvumba ikibuga c'inkino z'umupira w'amaguru. Mwumve ako kamaramaza, mwibaza yuko hajya badutiza twaragura muga naho twagura bavuga ati none ico gihugu ntigishoboye kwigirira ikibuga c'umupira w'amaguru. Ariko abarundi mwese kubera kwanga agasuzuguro mwaraterereye, turibagira iki kibuga turaciyubakira. None ngiki ejo twaragikwanguye, ubu hasigaye yuko rero tuzocinjira icese. Twarabonye ko ari ikibuga gikwiye kandi cemewe. Nagira mbere mumfashe dukomere amashyi Imana yacu.
kuko n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryaramaze kwemeza ko iki kibuga gikwije ibyangombwa. Ubu rero turiko dutegura yuko tucinjira. Murumva yuko kari agasuzuguro, kandi murazi yuko twavuze tuti tugira dukore igikorwa c'iteka, operation agateka. None ntibona ko agateka turiko turakagarukana. Nibuka ngaha ivyabona biriho abagize umugwi wari ugeze kubaka iki kibuga, ndababwiye nti dutegerezwa kubaka gishasha, sambura iki tubake bishasha. Bose bagiye mu kajembegete bati none tuzokurahe uburyo, nca ndababwira nti je ndazi ko bizoshoboka, sambura. Baratinya. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD aravyibuka, ejo twaje tubivuga, baratinye bose, nije niyiziye turagisambura kugira tubake gishasha. Imana rero yadufashije, mwese ndabakeje kuko mwaragiterere, kandi iki ni ikimenyetso yuko abarundi bashoboye, n'ibindi tuzobikora kandi biruta no ngaha. Ndakeje rero abarundi bose bagiye ku kivi kugira ngo umurundi wese aronke icyo afungura, kuko tugiye gusega ibyo kurya naho nyene nakagaye. Kubona rero abarundi baragiye ku kivi ku buryo umunwa uronka icyo ufungura ni iteka rikomeye cyane. Hariho abo nagiye barambaza bati mbega mwebwe musumirahe? Ndababwira nti twebwe dufungura ibyo twirimiye. Ngo birashoboka? Ndabwira ko bishoboka, baca baradukeza. None nanje ndakeje abarundi, ndakeje kandi abarundi ku ntambwe baraye bateye, intambwe yerekana ko tudakwiye kubusimbira hamwe. Abarundi mu vya politike twarerekanye ko dukuze, yuko tudakwiye kubusimbira hamwe, dukwiye gutora abaturongora kandi babona. None rero mbonera akaje gukeza abarundi twese, kuko n'amakungu yaratangaye. Kera yahora abona ko turi abanyakajagari tutabishoboye batarimo. Ndakeje kandi n'abatowe, abatowe ndabakeje cyane. Ndabakeje kuko tubazayemo byinshi. Ubu mwaka twawitiriye umwaka wa mbere mu rugendo rugana Uburundi buteye imbere. Dukeneye rero indongozi zihabona, indongozi mboneza. Ntidukeneye indongozi zimwe ziza kurondera ibyicaro gusa, dukeneye indongozi mboneza. None rero ko abarundi bagiye hamwe bagahundara ku ndongozi zifise akarangamutima kamwe, turizeye neza yuko aho bukera zizodufasha kugira ngo duteze imbere amakomine yacu, duteze imbere intara zacu, duteze imbere igihugu. Kugira ngo igihugu gitere imbere gikenera indongozi z'imboneza. Indongozi z'imboneza si yayindi yo kwicara mu biro gusa. Indongozi z'imboneza iragenda mu bene gihugu ikumviriza ibyo bakeneye, hanyuma nayo ikabafasha kubona icyo bokora n'inzira bofata. Indongozi igenda ikicara ngaho ikibera atana kimwe iri kurakorera bene gihugu, iyo ntibikwiye. Dutegereza rero kuronka indongozi mboneza. Hariho ivyo twama turiko turanegura ku ndongozi, aho usanga afise dosiye akayimarana umwaka mu biro atana kimwe arakora. Indongozi zaba zirindiriye ngo sindabona intumbero, ngo banzongereko ivyo nkora. Iyo si indongozi. Nico gituma tugiye guhindura ingendo muri iyi minsi igiye kuza, kugira ngo igihugu cikukire koko cumveho gifise agateka, kiba gifise abenegihugu bumva kandi bakumvira. Ubusimbira hamwe ntibushobora guteza imbere igihugu. Abantu bagayana ntibashobora guteza imbere igihugu. Kugira igihugu gitere imbere, turumviriza indongozi, hanyuma
tugakora ibitekerezo kugira ngo igihugu gitere imbere. Ahaza kuba ukwikukira nyakuri, haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe. Ko rero twaraye twerekanye ko tugize urunani mu matora, ubu rero tuje ku kivi twiteze imbere, tuve mu gasuzuguro. Iterambere n'urugamba, iterambere riravuna. Hariho abantu biyumvira yuko igikorwa bakora bicaye kizobateza imbere. Uri umushoferi utaronse ivyo ufungura ntubuteye imbere nawe ufise amahera. Ukazoba uri umunyezamu ntubuteye imbere nawe ufise amahera kuko urashaka kubura ivyo ufungura. Kugira wumve ko wateye imbere utegereza kuronka ikintu ushora. Ico nama nakivuze, umuntu adafise akantu na kamwe ashora ntashobora kuvuga yuko yateye imbere. None rero mwumve ko kugira uronke ico ushora biravuna, kuko kugira uronke ico ushora uba uriko uvyaza umusaruro itunga kama Imana yaturemeye. Abantu rero batera basubiza inyuma igihugu muri uwo mwidegemvyo mu gateka k'igihugu, abantu bahungabanya umutekano barasubiza inyuma agateka k'igihugu. Abo ntibemera iterambere. Indongozi irenganye ikarya igiturire igasesagura itunga ry'igihugu iba yanga iterambere, ishaka igihugu kigira agateka. Umudandaza acisha mu binywabi ibicuruzwa vyiwe, atemera gutanga amakori n'amatagisi, uwo nawe nyene ntashaka igihugu kigira agateka kuko ntashaka gitera imbere. Ikinebwe cama kwirigara kigashaka gufungura ivyo kitarondeye, uwo nawe nyene ntashaka iterambere, no kuvuga yuko adashaka agateka k'igihugu ciwe. Nico gituma rero muri aka kanya nagomba kuhafatira kugira ngo mwese abitanze kurusha abandi bagiye imbere kugira ngo igihugu cacu kigume gihagaze neza, gifise umutekano, ndetse turwanye nabo bose bagwanya iterambere. Ntitwafashe benshi, nagira ndabahamagare kuko ni bane gusa. Uwa mbere ni Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas OPN 1376. Uwugira kabiri ni Kapitene Abarugira Aimable. Uwugira gatatu ni Lieutenant Ndayisaba Richard. Uwugira kane ni Caporal Chef Ninganza Richard. Abo ntibashike ngaha kuko barakoze birashimwa. Uyu wa mbere Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas yaragwanije bimwe biboneka abantu bama bashaka gusahura igihugu bacisha ibintu mu binywabi, bwaba Butare yabikawa. Akorera mu komine ya Kabarore. Iyo komine irimwo abantu bari monogoje gushikaho bamubona nk'umwasi wabo. Rero iyo ubonye umwasi yidodomvye ucumenya yuko hariho umukozi. Uyu rero nawe turamukeza kuko murumva ko yakoze ibikora inka, aragaruza ibitari bike, arabuza ikawa gushoka ice mu binywabi, arabuza Ubutare gushoka buciye mu binywabi. Nico gituma rero tuza kumuha agaciro kabute k'imiliyoni 5. Aba batatu nsa n'ubavugira rimwe, abarahagarariye igihugu barahagateka urwego ko kwivuna basi. Twarabatumye kugira ngo bakinge umwasi ataradushikira. Murazi ko umwasi yagira yinjirire ngaho Kongo,
baragiye baritaga bimwe bikomeye atanumwe yobihakana, naho bari kumwe n'abandi. Aba baritaze kurusha abandi ku buryo uno munsi twaba dufise amahoro nuko bafise abo batinya. Aba rero nabo turabaha ikidari c'umwakaka, twongere izi ntwazangabo zibiri turaziha imiliyoni zine, hanyuma na kaporale shefu n'inganza Richard nawe tumuha imiliyoni 3 kugira ngo tubatere intege. Nagomba bwa mbere abarundi tubanze dutegere icari cyo kwikukira. Umurundi wese yagize ikibazo mu gihugu akirondera yuko gitorerwa umuti hanze, uwo murundi ntaramenya icari cyo kwikukira. Twama tubibona akenshi mbere twiyumvire yuko boba ari abagifise kagatima k'abapedese, bamwe n'ubu batarumva ko barikukira, bazi ko batwarirwa mu mahanga. None rero nagira amanure abo barundi, muvi buzimu muji buntu, mumenye ko igihugu c'Uburundi carikukiye. Nta kindi gihugu na kimwe cahishirahamwe na rimwe rizoza kugaba Uburundi ngaha iwacu. Niwaba ikibazo cawe kijanye hanze, nuko utakigira umutima wo gukunda igihugu cawe. Kandi urugero rero dupimirako n'iki? Hariho abantu babonye abenegihugu batabatoye baca biruka muri ONU no muri Union Africaine ngo babatabara. Aho kuja mu benegihugu ati hanyuma murazovuma mundabagiza, none ONU izomutora. Abo berekana yuko bagifise umutima w'abapedese, yuko ibibazo vy'Uburundi bitorerwa umuti hanze. None rero ndabasavye basubize umuzirikanyi wabo mu kibanza, baba barundi bamenye ko abarundi tuzokwama dutorera ibibazo vyacu umuti turi ngaha i Burundi nyene. Ndetse mbere turanavyoroshe, ubu twama twicaranye tuza turaganira. Ubwa kabiri ngaruka ku ndongozi, twaraye tuvuye mu matora, ubu tugire iyindi ntambwe. Ubu mumenye yuko ibikorwa byose tuzobikorera mu ntara. Indongozi rero itabona hamwe bita ku kibuga aho ibikorwa bikorerwa, iyo ndongozi yo birakinjura ikaja kwiga ingene barongora abantu. Mw'ijambo ry'Imana handitse ngo udashoboye gutunga umuryango wawe woshobora gutunganiriza abandi gute? Handitse kandi ngo ugutanga bisumba guhabwa. None uzotanga iki udafise? Indongozi rero uno munsi ndabasavye, nimwamushaka ko Burundi bugira agateka, nimwamushaka ko tuva mu gasuzuguro, mwese muje ku kivi. Ntihagire umuntu azosubira kumarana dosiye indwi, ntihagire kandi n'ubuzosubira kurondera igiturire cyangwa gusesagura itunga ry'igihugu. Tucubake. Aha mu mahera yubatse ikibuga hariho amahera twatse abari bayivye. Ubu rero naraye ndabivuze, ntituzohiga imanga ko umuntu naho azoba yagenwe mu mabanga uyu munsi agacumura ejo arataha. Mubimenye. Abenegihugu murazi baguma banyandikira utuntu, abenegihugu bakagushengeza iwanje ngasanga nivyo vyiza, nzogusaba uce wandika ikete ryo gutanga imihoho utabigura amaramara. Abenegihugu nibo benegihugu kandi barafise inimero yanje, barabimbwira. Kare mwaridoze ko nguma ndababaza nti iwe umuntu kutamutunganirije, uyu kutatunganirije. Ubu rero nzababwira ko mwananiranye ari dayimoni bagenza. Idayimoni nayo tuzoyisengera wavuye ngaho muri ayo mabanga, tuzoyisengera. Idayimoni ntinesha abasenzi. mwebwe muje
mujejwe intwaro n'abajejwe umutekano cyane cyane Nyamiramabi, hariho ingeso ziguma ziza ziribonekeza. Ubu hatanguye no kwibonekeza abantu bitwaza ibintazi kugira ngo batoteze ubuzima bw'abantu. Muve hasi mubigishe, uwo n'umutima w'agakoko, ni dayimoni iri kubavugiramo. Kwitwaza ibintazi ku birozi kugira ngo utoteze ubuzima bw'abandi, icyo tugiye kukirwanya twivuye inyuma. Abo bakitwaza rero ibintazi mushaka mwe murasubiza inyuma. Icyo twiyemeje nk'urwego rw'igihugu, uburongozi bw'igihugu, ni uko tugiye kubandanya dukingira igihugu cyacu kiba igihugu kitavogera. Ni muri iyo mpamvu mpamagarira abarundi twese kuva hasi dukura ibirenge hasi, kuko umunsi ugwaruka rwakura ibirenge hasi niwo munsi twataye kubona iterambere. Mu minsi yahera ugwaruka rwagenera kwega ibirenge. Ubu rero twese duhaguruka, tuzoja mu mitumba tubigishe gukunda igihugu, tubigishe gutambuka kubona imbere, niho igihugu dushobora kwiteza imbere. Ubu rero twe twiyemeje yuko tugiye gukora ibishoboka byose ntihagire ikibi gikorwa muri iki gihugu. Abenegihugu bumve ko bose bakingiwe, bafise umutima mu nda, bashobora gukora batakebaguzwa. Ubugira kabiri ni uko tugira dutangura ibikorwa byo kugwiza umwimbu. Ejo mwarumvise ibyo nashikirije mu burimyi, dushaka yuko amatongo yose atarimye tuyaha abarimyi bayarime. Amatongo ya leta ataca ariko arakora uno munsi tuyaha abarimyi bayarime. Igihe hazoza imigambi y'iterambere tuzoheza tuyikorereho, mugabo hatari hicaye, kuko hariho abatuma bayarabaraba uko gusa. Aha rero ntiyakamu abajejwe amatongo yuko bategereza kurongora amatongo bayahe abenegihugu bayarime, hanyuma nihagira ko dukora imigambi y'iterambere tuzoheza dukore. Ikigira kabiri, naravuze ku gisata c'ubutara. Twarabonye neza ko Burundi budashoye hanze ntibuzotera imbere. Ubu rero tugiye gufata uwundi mukenyuro mushasha. Twarabonye ko hari abarundi benshi b'abahinga bazi gucukura ubutare. Twarabonye ko hari abenegihugu, amakoperative babishashaye. Ubu rero tugiye guhindura umukenyuro. Abivyi b'ubutare muwe muritegura, ubu tuzoza tubaha akazi, mwimbe tugura dushora, hanyuma gutyo muwe murose amahera kandi n'igihugu kironke amahera. Ivyo barabisavye cyane cyane abenegihugu bari mu bice birimo ubutare. Baravuga bati none ntitwokwimba hanyuma leta igashora ikaduhemba. None ikabazo ntibazirima hanyuma bagashora, leta igashora hanze. No ku butare rero tugira dukore kuko kugira ngo iri tunga kama Imana yaduhaye rituramire koko. Aha rero nsaba ikigo OBM ko cicarana cyane cyane urwaruka mugira amakoperative, hajya mwirirwa mwicaye, ahubwo duce tuja no gucukura ubutare hanyuma dushore abarundi batunge. Ivyo vya mbere tugomba gushimikira ko kurusha ibindi kugira ngo tuduze itunga ry'igihugu. Tugize uko turazi yuko mu mwanya mutoyi amakungu azotangarira Uburundi. Turifuza ko mu myaka mikeyi Uburundi buzotamarirwa n'amakungu. Nico gituma tugira dukora ibishoboka byose amahera y'agaciro yinjire mu gihugu, hanyuma tugura amahinguriro tubandanye duhingura. Turi kumwe n'Imana turazi byose birashoboka. Nico gituma ndabwira nti tubumwe, tugire urukundo kugira n'Imana igire ahimaniye. Mbere rero ni ngaha ciyempereza nsubira kubifuriza umunsi mukuru mwiza. Ubu munsi mukuru nabonye mwawitavye mushajije. Ndazi yuko uno munsi muca mutangura kuwuhimbaza muri kumwe mwese. None rero muwuhimbaze mu kanyamuneza, twese twibuka yuko abarundi dutegerezwa kuva mu gasuzuguro, igihugu c'Uburundi kiba igihugu c'iteka, igihugu kitavogerwa. Imana ibahezagire mwese.